ngo ivyo dukora. Alright, so twagarutse kandi munatwihanganira ariko gatubanezereze neza ariko tugende uko. Yeah. Shake. Let's get it. Right, unisawa. ntamula zisutanzirondeye tigita mani zureka kuzana w'umwitani menya sindi minani nitabo 10 je ndi muto sindi gito shitse muri black sanze bashajije sanze abajournaliste batatu bari kumwe bari hamwe harimwo n'umukobwa umwe ariko afata amasanamu jewe mbona n'ukuri baberewe kivoda berewe biga berewe n'ubundi berewe n'ukuri harashajije maneke nanje nashitse mfise umujinya mvuye cheko ni yayo. Yes. Karibu cyane boss, meze neza. Murakoze cyane. Niko tubikora. Iyo ni beat ya tu. Uraza kano kanjohe. Aho ka improvisation bro. Nje direkana mu raperi musa. Kabisa. Twebwe raperi kiyaza ko tu Maneke. Anytime. Umeze neza. Nukuri je ndashima. Yego, karibu kandi muri Black FM. Nukuri murakoze cyane. Ayivyo uvuze atari gucisha hirya no hino cyangwa kuturyohera. Niko babisanze. Mbo je niko nabisanze namwe nk'umuntu hashitse umunsi wa mbere ubibona gute? Mbo jewe n'ukuri nabaye depayize kuko mbona habereye ijisho ibihuhusi wumva gute hariya he? Oya ahubwo ni hatari ibikurikiranza kubivuga mvuye ngaha. Ariko men uratubeshe gerageza basusigiye unatwongoreye gatoyi kuko urazi ko atari n'ijya mbere kumbure uba usimbiye masamirizi rega tudushaka kumva ayo manota muri rusangi. Oya manota Black FM arayakwiye. Wow. Ikwiye ngahe? Bo jewe no iha 10 kuko ibisabwa byose kuho nyimaze kugendera ku yandi masamirizi je mbona atana kimwe babasumba. Ahubwo hari ico mwebwe musumba abandi uko hari amasamirizi amwe hari ivyo mbona ngaha bo badafise. That's great. Maneke Dennis, aka Mr. Sipiri, aka Mr. Soldier, aka Mr. Apologize, aka nandi mazina gatandukanye. Aka Mr. Mwembamba. Umuntu yonza afise ijwi rikomeye. Kamwirike mbamba lakini kone vurugu imo. Kabisa. Alright, tuduhere inyuma gato ikifoto cy'amaturuka. Reka je mbere inyuma gatoyi kuko sinohera cyane kuko kuri cyane harya anye usanga subiye kandi muri bya bindi ati ngo mbega ngo byaciye bikajaye mugabo mu Kanyosha niki kintu wibuka mu Kanyosha 2012 cyari gikomeye muri secteur ya musique nka Maneke? Muri 2000 na kangahe? 12 muri 2012 nuko mu Kanyosha hari hateye imbere gose haraba ibiteramo hari vibe nyene imwe nziza ariko uravye ubu byarahindutse nyene nuko wibaza ko byatumwe n'iki kugira bishe guhinduka? Byatumwe n'ishaka rike ry'abahora bakora ishaka urumva barasubiye hasi umva hasubiye inyuma kubera ishaka rike. Kumbure umuntu ashiyumvira ati ishaka rike ariko buke bivaye n'ingene ico gihe inyuma byari bimeze. Uravye nko muri za 2004 2005 2006 2007 bamutama ba Pop G mugishushe namwe ico gihe bagozira bagishushe cyane byo bimeze neza gose ba Yakubino byo nabo nyine basha mu Uganda ntiyapoboshereje Kivodo naguciriyemo uyeri muri generation za ba Yakubino. Yes muze yatari umuravye mu maso umanga n'imiburi buri imyaka ni nka 20 gusa. Oyerega abantu begeranye gato gutya anye kenshi bakunda kwerekana yuko nkabaje yari yatanguye kuza nganye ba Mr. Mwembamba nka wewe nka bigege anye myaka iri imbere nk'itanu uzosanga bari umutamu. Pakistan rishakuwa uku Vietnam rishakuwa hivi rishakuwa 5 uramvuga ibintu by the way bya kweli
basivuga merci. Merci beaucoup. Asante sana maneke. Yego. Kumbure ico gihe nawe wari mu jeune bari bashusha ico gihe wari ukomeye kandi wari ufite ingufu nyinshi cyane Na cyane. ya ico gihe bakora muziki ya Sekira gose twarahura kenshi. Yego. Ariko rashaka kumenya kumbure sasa ngo iyo umuntu wakuze hano kuri Parishoke yakazamo kutuntu ngo ibihe birahinduka. Rashaka kumenya niki kintu cyatumye uhindura uravuga ngo uvuye muri Sekira ariko giye muri gospel. Bon, byarabaye ngombwa nyene ko mpindura kubera hajya ibintu uko bukeye siko bwira hajya umuntu agenda arahindura bigiye ibivanye n'ibyo agenda aracamwo. Umva harageze igihe numva ko nova muri Sekira nka simbira gato muri gospel. Yego. Maneke uva i Burundi ugenda muri Kongo. Cyane. Hajye wari mu biki? Bon, muri Kongo nari nagiye gukora igikorwa n'umuririmbyi umwe baho igoma INNOS B. Bon, twarashoboye gukorana INNOS B nyene INNOS B. Unyenya imbere na Diamond. Ego, twashoboye gukorana ariko amasanamu niyo habayemwe intambamye kubera support yabaye ntoyi. Mugabe indirimbo irahari audio. Ego, hari ryari? Hari muri 2022. Yamaze kwimba na Diamond. Ego. No kuvuga n'umuntu yamumpujije hagibona kuririmbana n'umuntu azwi biroroshe bivanye n'umuntu abaguhuje bivanye na connection. Ariko gukora video bigakora ikibazo kimwe bya kuri Pistol John yakoze na Ruga muri Nigeria video birangira kumbure bigi nyene tukiraho wewe igikorwa audio wewe uracifitiye canke kiracari draft muri studio? Mbo igikorwa kiriho citwa Daforoza kuri YouTube kiriko gusa amahigwe aracari make kubera banshigikira wumvise nk'imyaka jewe maze muri iyi industry y'umuziki ndirimba kaca ndaba nta kintu ndashikako ariko ndashima kuko umugabo arinda kaje nguma nkora. Wow, n'umundi no kuguma ku kibi ubwo kivodo tukiraho nyene kuri YouTube washize ko ari audio nyene gusa. Ego. Kandi ari wewe na INNOS B nyene muri kumwe. Ego. Jiwe kera ubwa mbere cyumva ayo makuru nariyumviriye cyane nafisha kanya sinzi ko bikareza yuko nkiri majefo twarose akanya gato ko kuganira ko tukiganira kujanye n'uwo muziki. INNOS nashaka kumenya muri kino gihe ubucuti buhari hagati ya Dennis Maneke hamwe n'abakongomani bahajya igoma ubu byifashe gute? Mbo ubucuti nyene bwifashe neza nubu naherukayo kuraba yuko hari ico vamwo kubijanye na video ariko nasanze INNOS B ari mu makonfri hariya hari igiteramo cyari kigomba kuba hagigoma ariko hari abantu bigoma nyene bamwankiye bivanye n'amajambo yavuga amajambo yerekana neza yuko hariho ubutandukanire hagati y'imisoro cyangwa urwaruka rw'igoma hamwe n'urwaruka rw'Kinshasa. Yego. Mu ncamake narashoboye kugenda ariko n'ubundi icari kinjanye cyagenze neza kubera nasanze hariyo ibitagenda neza. Okay. Reka je nivire hiyo onye nakaratugisha ngo kumuhana hama hagiyoshe cyane cyane. Ico gihe ndivuga neza yuko watubwira ati indirimbo bise ni nyinshi cyane unyemeza kunuku ariko no munsi dusokandi guhura mu kindi kibazo haya manota atari make bivaye n'umutima wa uko uvyumva. Nashaka rero utwiganire gake mbega umuziki wawe wifashe gute muri rusange? Mbo je umuziki wifashe neza nubwo ndawubangikanya n'ibindi je novuga yuko umuziki kuri jewe wifashe neza kuko ndakora ama audio ariko clip sindaronka amahego yo kuzikora cyane kubera inguvu ziracari nke ndacakeneye support nyine nk'iyabandi bariko bararonka ubu. Okay, warigeze kumbwira ko hariho umukobwa w'umugenzi wawe agerageza kukuba hafi cyane kugira umuziki wawe ushobora kuba kore cyane n'umuziki wa Kongomani. Mbe ujya mu koka n'ubuga muracari kumwe muracakorana bimeze gute ubucuti hagati yawe n'ujya mudada wo muri Kongo? Bon, ujya mukobwa ndamushimira cyane kuko ni nawe yatumye mbonana na INNOS B. Hage yitwa nde? Yitwa Fiona. Yes. Niryo zina n'umusirey queen. Numudanse akunda kuba ari mu ma video yaba baririmbyi bakomeye bahariya muri Kongo.
umva niwe yampuje nawe kandi ndamushimira cyane kuko hari iyindi ntambwe yangejeje ko isumba abanye turi kumwe ngaha mu Burundi umva we yarabonye tala yiwanje cyavuga ati wowe ndifuza ko ukorana n'uyu muntu wow amasipiri big tugende ku masipiri nashaka kumenya amasipiri bivuga iki Bo isipiri niga nyene yimba isipiri ndazi muri mwebwe murazi isipiri ikikora mu ncama kisipiri nyene nuko nyene ucumva nashaka indari muri iyo ndirimbo havuga mu biki Bo mu sipiri ndavugamwo ibyo dukora hari abantu bibaza yuko ari amanyanga wumva naho ugerageza gukora gute turakora ariko mu gihugu ntitwemerwa ariko ntidutahura impamvu tutemerwa kandi ibikorwa bihari byiza wumva isipiri irimwo amajambo wumva amajambo akomeye ariko just inyuzwe neza nayisinguye kibodo ntitwemerwa bon wari kubanza kwanza ukayumviriza neza hanyuma ukumva ibyo nasiguye nyine ido nido wayumvirije yego tuza kwiyumviza mu kanya ariko tutonayumvije nashaka ariko wanishaka kutabura neza kuma utahure wowe nyene udusigurire message winjire mu mizi mu ndirimbo urashobora gukoresha amajambo afobetse canke ugaca hirya no hino mugonka wewe nyene indirimbo tubwire message iri mu ningene winjire mu mizi ingene indirimbo mu bisanzwe bibatwa mbo mu ncamake ndavuga ati ibyo dukora bibaza yuko ari amanyanga ibyo dukora turemeza igihugu ariko ntibadukunda nkaho gerageje kuwumva turemeza igihugu ariko ntibadukunda ni bande batadukunda nabo bose bumva imiziki yacu badashaka kudushigikira mu ncamake ni ibyo wowe bigi mugabo tukiraho nyene ahantu biko biraducanga bihuriye here n'amasipiri isipiri ni titre umva juste nashatse kuvuga ati namajambo akomeye nk'isipiri ni nkuko twokumva Fizi yavuze ati konzi ariko konzi kumva amajambo arimwo umva isipiri ni titre neza cyane indirimbo y'ikene mu isangaye gushika ino saha mbo kubera ndiko ndayikorera amasanamu narindiriye ndayishire kuri YouTube ifise amasanamu warose ugufasha mu amasanamu mbo ni kwa kundi nyene ubona umuntu umwe nyene akavuga ati ndatahuye tala ndumva ko no gufasha video yiyo ndirimbo naranose umuntu afasha video yiyo ndirimbo yes okay nekavuga ati nyinyi kugira imana Theolove aje anye mu Kanyosha aravuga ngo fresh sana kandi ngo kwa twakiriye umwana wiwabo ati namahoro gose vuga ati Theolove imana wenyine bandanye ibugiranza cyane okay nashaka kumenya uno munsi umuziki wawe mu Kanyosha bawakira gute eskari itadukaniro gingene kera bawakira hamwe n'ubu unyi nimbari hari ryo baririye ubunye ukuntu bakira umuziki wanje bawakira nka kera kuko ingufu ni zazindi barumva audio ariko nta maclip nta video babona ariko mu muziki sanzwe ndawukora niyungunganya n'utundi tuntu nkora muri salon de beauté salon y'abadamu niyo mpamvu aho nujya mu Slay Queen bisa navyo kubera je nshorerwa n'abantu benshi nimba atari banga basi mwahuye gute ni n'umubanyi twarabanye n'ubu turacabana atari uko nyene bishikaga jabuka agiye maclip nyene yagiye guslaying agiye muri ivyo nyene urumva ivyo bijanye n'akazi kiwe wow kera wari ufise ijwi rinini cyane ni kuvuga ijwi giwawe nari haruramwe hagati y'amajwi abiri ashoboka ijwi rya Patrick Pajo niyo nkuru tukarifatanya n'Egedi Kamuso ryari ijwi rimwe yari rikugize wewe eske uno munsi ndiko ndagukurikirana ntumenga ryaramaze kuba ritoyi ryaragabanutse yumvira ko byatumye niko ryari gabanuke eske no gukura
oya rega uko umuntu avuga si ko aririmba umva je hageze ko ndirimba ijwi nyine ritegerezwa kuba rikuze duhonje gatoyi je guma ngenda mpura n'imitego myinshi je guma ngenda umugabo arinda kaje je guma ngenda mama ararira nanje nkarira bikabura udubi muri industry n'amayobera wanasema eti mimi sina mbili, kuna wengi wanasema eti sina nyuma, kuna wengi wanataka kunipa kasi ya nakania je guma ngenda mpura n'imitego myinshi je guma ngenda umugabo arinda kaje je guma ngenda nuko wow iki wawe nshari nyusa wabyumvise hapo naje rero yinyibusa Pop G Pop G wakera ona bukana afite ingene yugara afite ingene yugara je guma ngenda Baby Love je guma ngenda Baby Love never genda Camille God je guma oya ndabivuze na ariko naje rero ndiko rinyereka Pop G inzi wakera ingene yugara amakre hano ukumva nyumenga ijigi rishaka kunyerera kandi ritanyereye apisi nujya mu bingo yitwa Gozira Pop G nawe nyene uko nyene ririba je shaka ndirimbe iyo ndirimbo arimba na INNOS B erega bigira hari ayiririmbe two mugabo jewe ndaguza iri kuri account yawe ego andika daforoza ucibona ubu nyene turi kumwe ngaha yigize amavyuza ngaha bo amavyuzi sinitaho kuyaraba kubera naravuze ati kafe gutako zeka ndayishireko ubwo po wayipostinze nka audio gusa ubwo ntibi mu bintu byatuye bigupunguza amahigwe yo gukora video yayo usanga nazo cakwankira nivyo nako ndavuga byashikiye muri imvyi yitwa Apizo John irimbe nubwo mu gihugu ca Nigeria yamubwiye ati turakora video next week ahera ukwezi kwa mbere kwa kabiri batakora video umubye cyakushaka audio gusa mubye twashaka audio gusa no gukora video cyadakwihakana ko kwihakana ni cyagihe hababu cyacu gukorana n'umuntu umustar ukumva umengo naho yotevya video wowe gupostinga audio byo biba bikwiye nico gituma waciye wihuta kwishirako na cyane mugabo kuva uyisohoye hari ikintu ca dufate nka media tuwa canke promo baragerageje kuyigirira kuko gukorana n'umuririmbyi nka INNOS B bisigura ko ni indirimbo no muri Congo ndetse na East Africa yose yari gushikayo promotion igirwa n'abantu jewe ndafise aho ngeza mu kugira promotion kandi ikintu cyose n'akanoti kabisa nagavize je ndumye nta kanoti vise ariko ndizera yuko ndonse umuntu ampa amahirwe yo kushira kanoti kiwe mu bikorwa byanje nanje nomera nk'abandi ducishirize ko batu ya Buja simba loketo batu ya Goma simba loketo daforoza 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 simba makolo ba mama simba loketo simba makolo ale ba mama simba loketo twende kidaforoza ale twende kizambogolo twende kidaforoza ale twende kizambogolo fata chini daforoza fata chini fata juu asante sana tutako za mikeki vodo kwa kwa murongo wa telefone 6569 mudo magare mwifuza kuvugana na Maneke akana zina wengo Tanzania ho mitwa Maneke nigeze wigira ikibazo cyuko kuri YouTube ni gute yitwa Denis Maneke nibaza yuko Denis Maneke ngani Denis Maneke ariko bisigura ko iyo Maneke ahubwo yavuye muri Mr Mwamamba amakuru kubera kutacanditse nyene nka Maneke nyene Maneke nacanditse nyene ukubonye kugira gitomoke neza ko hari aba Maneke bajya baba modazi umva nashatse kwitandukanya nabo Jenny Maneke aririmba umuririmbyi wacu bitandukaniza mu nyandiko gusa ngo insiguro ni imwe insiguro ni imwe nuko ariko Denis sinone cavuga ati muri Tanzania yo ba Maneke Kenya yo Maneke mu Rwanda n'abandi ibindi bihugu bifite aba Maneke burya
ni byinshi nabishavuga ati ujya wasanga kuri YouTube bazo baragongana 65 muza gusenga itatu tusezera kivodo hano ndabona ubutumwa aravuga ngo ati Jambo Black ni ati Jambo Black hama amikare na koperative ati hako hoba amabifu ati ntibotuma baje hamwe kuko bose bashikira umuziki w'u Burundi ni Gen Boy from Utenga uravuga ngo uko biri ati bite ati uko biri kose bose ni bamwe haba Cedric haba na Bright abo bose bakorera abaririmbyi b'abarundi gutandukana cyane navyo bizotuma abantu bazimagirika kuko uwahoze ari mu muryango wa Amicale yarabaye umunywanyi wa koperative uwahoze ari umunywanyi wa koperative yabaye umunywanyi wa Amicale bose n'abana b'igihugu ati nibafatane mu nda na kare ubugirigiri bugira babiri iyo buza kumenya umwe hajya bwari ikindi Bigi kivodo mukurangiza ego mukurangiza je nako ndaraba ku rubuga rwa YouTube mbona hariko indirimbo zibiri nimba nihenze nta kizontera ubwoba hamwe na daforoza nyene ego kandi zose ugerageje kuraba Bigi aba followers afise ni bake cyane 20 na ego urumva iyo ndirimbo yagiranye n'igihangange nka INNOS B kandi ujya mwanya nyene yaravumye byatwo yaronse abantu 250 indirimbo nta hantu wumva mu kibazo jewe handa vyumva niyo mpamvu uzosanga abaririmbyi bavuga ngo nakoranye indirimbo na Bigi ariko niyi wanje ariko nibe poste kwa Bigi bisigura yuko hariho ukundi kuntu nubwo ukorana na Yesu Kristo uri mu ijuru utamwemera Yesu Kristo udashobora kuzokumvirwa ubutumwa bwawe kubera bivaye n'ingene bajya bakristo ntibakuzi urumva kivodo tukiraho nyene tugerageje kubiraba ubiravye neza dufate nka December twako turavuga no kuvuga yaragize aramera nk'usubira mu indirimbo ya Fears ya Finest aragerageza kuyisubiramo mu nyuma baramutaginga bisigura ko nawe wari ufise moya yo gukoresha amatag no kuvuga nabonye ko wagombye kugerageza gutanguza challenge mugo ntizitabiriwe si challenge ntiyari challenge komite oya gusa ubona ko ndaguhamba moya basi wari gupfa umukoresha kugira ngo itebe mushikire nawe abone ko ari ikintu gikomeye oya ikibazo kiri ngahanye mu Burundi wacu umaze kuvuga ko wakoranye n'umuntu agusumba hit swati bibaza yuko ari base cyangwa uri kurababesha ariko ntibafata ujya mwanya wo kuvuga ati reka tuje kuraba kiya gikorwa aho nyene rero ariko kumure je tukwiga anye reka duhimiriza abantu rero ko maze kumva neza yuko nyene indirimbo akubwira ati iyo ndirimbo iriko kandi tukatubibona ko yuko iriko ariko abantu nabacu bavyuka batangure kwisabagiza ko muri n'abakongomani bari ikinshasa canke hehe babone neza yuko ibujumbura bakoranye indirimbo n'umwana wabo w'Igoma aho muri ko kandi nujya mwanya nyene yaravumye asante sana kivodo imbataka kajambo mufise mubaza tumushimije niba afise kajambo shikiriza nk'akajambo kari ku mutima yari amagabo bigatagenda n'akajambo n'umukameramani ngo abagafise aguma kubwira ngo none ngo umukameramani kazi akajambo mfise ku mutima nako kubashimira ikaze mwampaye nk'uko mutarihajewe gusa muzokwame muriha n'abandi bazokwama babituye ego hama murakoze imana ibahezegire cyane Scott ndagushimira konyeza Scott yes Bigi nanje ndagushimire nongera nshimira na Kivodo ndetse n'umutumire wacu nshimira n'abariko baratwumviriza aho bari hose ndababwira ko tuzosubira ku munsi w'ejo aho tuzotangura na weekend neza na hip hop ariko kandi nanje Bigi ndagushimire cyane mugabo ndagutumirire itariki 23 na 24 za kuno kwezi muri GCC hariho ico bise with conference edition ya mbere kazi rero gira mushiyo kwifadikanya n'abakristo baho mu ntumbero yo guhanahana ubumenyi
kubijanye n'ijambo ry'Imana. Rero turasubira saa 10 mu Giswahili tunoganza ibi na biriya ariko vyose ni vyacu aho ndakubwira ati Imana ibandanye ibakomeza. Asante sana. Ku munsi w'ejo muri Black Friday hip, asante sana.